GNFILMS, good news films, double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits. Usimabukuwa icho wabubikije ubusimabukuwa icho wabubikije iyo ubikije neza uyiguhana inyungu nabi uyiguhana inyungu ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka. Finlin, wihangane, iyi si nuko imeze. Hanyuma uyumva amahoro hano hawe. Sawa, mama twamaze kuvugana. Ikintu cyose uzokwifuza nga tuzogo. Gusa wihangane kubona ingene uhemukiwe n'abantu ahubwo bari kukugirira neza na bene wanyu. Mama, uko nabikubwiye araje kuba ngaho. Ntangorane ariko Finlin, ihangane mwana. Abavyeyi bawe barabagenzi, nyoko wawe yari umugenzi, nta kajambo yantisha na kamwe. Ntiwokwangara, isi nikumeze, byinshi biri imbere. Ntubone ushikiwe n'ikibazo, burya Imana ntiyakwanse mwana. Ahiri igucisha ubwenge, iri kwigucisha ubwenge. Hari aho uri kuramererwa nabi, imbere ni heza. Wiyumva amahoro ngaho uyu murangana icyo uzokene uzomubarira, ingorane uzogira zose uzivuge aho uri mu muryango, nta kibazo mwana. Humura Sami, turamuremesha Okay. Uwo muvukana nka mutoyi wawe. Ivyo bibazo vyamushikiye ni bisanzwe. Bisanzwe. Marira y'umugabo akaja mu mwoke yanga bamugabo babatunko Sinihangane, kwisi niko bimeze. ugambe nambaye nagira mbanze kwashimira kuko n'umutima kugonga nabi kuko reme nawe jide bakiruka cyo nari nzi ngo ko umuhanzi muri utaba nari nzi ngo kwanga ntagira gitabara Sam ndagushimiye cyane amasa Imana igumugisha mwinshi ko nawe ari butse urukundo mwakundana n'umubyeyi wanjye Akakumunyi mwana nibyo bibazo cyiwe. Mama nta mvura idahita ndazi Imana izongera neza nta na kimwe mwana. Aha ni muhira uri kumwe n'urungano, nta ngorane uzogira, nta nzara iri hano. Wihangane gusa, ivyo bikure no mu mutima. Wihangane mwana, ndababaye nacyo kubona bene wanyu bakubwiza uko, ariko nta ngorane ngaho ufise.
Okay. Wewe bareke ntibazoja mu ijuru. Wewe bareke. Ibyo bazobyumva gusa ku matwi. Yewe. Ndabona Christian. Yaje kuzana kandi kaboga. Akaboga kaje mu gikoni sinigeze mbona inyama. Ana buri kikoze akademo. Wareka. Yakinjiranye mu ruruko. Aho rukundo rusaga. Kaciye rero yana batije wewe. Kagakoga nyene. Ise wa Christian yanka. Yego. Ibintu babica bigenda gute? Umuriro uradutse rero. Mukama, cyo ibiri ngaha. Bitavyaye nyanya, bizovyana. Wewe niho waruzi. Iyo nabatije wewe. Yewe nagiye kwisoko reka. Nari kwisoko. Dai ngira duki. Sanzo havangwa mu mutego. Hazi kintu naki. Bari kumwe hariya. Kigusa intambara. Yase wa Christian niyo ntabone ibizoherana kaza gakoga. Mukaka hari kiyeze rigana kabiri. Ega usenga buzura bikusenge. Azisana. Bambere na mbere nagira ndagushimiye cyane. Ndagushimiye by'umwihariko ukuntu mwashoboye kuntora mukampa indaro mu gihe nari nahemukiwe. Ariko uko biri kose igikomere cyanjye kiracanye. Kandi iki gikomere gifise sinzi ko ari wowe ushobora kucutura canke ngo agikize. Maze iminsi aho menyeye amazina y'abiyita ngo n'abavyeyi banzanye kwino si batari bundere, bakavyara baja kujugunya, bakavyara baja guta. Aho maze kumenyera amazina yabo nakoze ibishoboka byose. Mpira wa mugenzi antiza telefone, nandika amazina yabo kuri Facebook, ndarondera bamwe nkasanga harimo amazina menshi bitiranwa. Yego. Habamwe nkagerageza nkaca ndaba no kuri amanimero yabo nkasanga ariko nka telefone. Ntushobora kwizera ibyambaye. Mwaravuganye? Bamwe barantuka. Bamwe bakanyitukira. Ngo twakuvyariye hingo nyamburi cyangazi, ngo nyamburi gitora, ngo nyamburi. Birawaje kwera. Ubu rero je bugenda afise umugenzi twiganye abi Bujumbura. Uko naragerageje gutohoza, narumvise ahantu uwo kwiyita ngo ni mama, uwo mugore yo kwiyita ngo ni mama, ndumva ngo ahantu ngo bahora baba mu Cibitoki ca Bujumbura. Mu Cibitoki ca Bujumbura. ngo niho bahora baba. Ubu rero naronse umugenzi ashobora kumfasha no kunjana, akanjanaho aho hantu. Nta kindi nokora uretse kugenda aho hantu nje kubaza ndabe ko nomubona. Ntushobora kubaza ikizoba umuntu namubonye. Wiraje ngo ngiye kumuraba ngo je ngo ndamunezerere, ngo nzoba ngiye ngo ndamubwire ngo uri mama ngo uri iki. Nshaka kuja kuraba uwo mugore ukuntase. Umugore avyara gata. Akajija guti wa akantu afise amezi 9. Nshaka kuraba uwo mugore ukuntase. Nzomubona, ninamubona bizoba bihagije. Phil, uje Bujumbura uko muna ndahumva. Bujumbura ni nini kandi cyane gose, kandi na Cibitoki nubwo wumva Cibitoki
ifise amabarabara ikagira amanimero. Rero nimba utazi barabara n'inimero ndakurahiye ntuzokwigera umurongo. no mugenzi wanje kwa bibujumbura none urazi nimero ni barabara tuzobaza je narumvise bavuze ngo kwibarabara ryakangahe bavuze ngo ibarabara rya gatanu inimero yakusanga amabarabara ari maremare ari usanga amabarabara ari maremare kandi ari rero ukazogenda kudodora mu rupango rw'abandi ukavuga ngo ngonje kurondera mama ndakureye bazogukubita amaparsera y'ubujumbura sharazimvye sinkizi zino ziwaje jewe inomero yazindugiye kandi mengo narazanditse ahantu ariko ako gapapuro waragataye mukama untabara ako gapapuro je ndakaronka nivyaba biruko imana igirira ubuntu ako gapapuro ndakaronke kugira ngo nzogende basinye buri ndamubwira barabara nizo nimero wumva umvirije nje kuraba uwo muntu kuntameze nta kibazo gusa kimwe ndakwifurije amahirwe sivyo imana izokuja imbere uzohurira n'iyo mama wawe mugabo wame wibuka yuko umuvyeyi atakosa ahubwo aribeshe na mama wawe arashobora kuba yaribeshe. Okay, umuvyeyi amara umuvyeyi uvuze ngo ikisanye umuvyeyi amari yama ari umuvyeyi sabwo uzomumviriza umviriza utangwe kuzana ibintu nk'ivyo je tucadushwana umuvyeyi ngo nta kosa agira twabi wawe bakurenze batandukanye urabura kubavugira Fini nari nivugiye gusa n'uyu muntu wanje uzonkwegera none ngo ngaci yavyimbana ndazi ngaho mujoro ntaza gufungura we Fini gaje gusa nari mvuze Senda kubwira twagendere ndakwabwiza ukuri. Urumva nuko tudashika. Jewe kwa Dorcas ni ngaha. Hajya nanse kubwira ngo ni hariya uganda hagushikane bien. Kwa mama Dorcas naha. Urumva? Rero sinzi zo muzina nese biki ntavyonzi nta byinshi ndashatse kubimenyako. Wewe injira bien umurondera umubaze hama muce ucuza umitana je sininjira. Aha. Hajya winjira hajya. Urumva? Eje kumwe ko duhava twinjirana hari wapi umviriza bro nibi ndabigize kubera kimya abantu ibintu byo mu isipe nyenda bimenyereye yandi gufata umuntu ukamutwara mu rupangu nkubwo sinzize muzinaniyemo ivyo rero vyiza wewe comoka hajya je ndakurindira okay ntaco mese we ndindira hanyuma ndabe ninamusangaho tuvugane hamaje nkawe kugenda n'icikofu wagikuye muga rero okay reka wendindira hano reka mvugane nawe mukanya je wenyene ndagarutse je ndakurindira ngaha nanje ariko gawo nkazi gukura mutsa dumi ugashitwara twombuka buri yogesha aho wonyagishije ukambaza n'amakuru y'imisi kwe abantu b'ukweri je mwarantangaje mana yaje Erika Divine urazi ko va kera ko namye ndibikogwa urabizi ko ntigera nicara mu rugo nawe nuhinduka yashasi ariko Divine kuva na kera urazi ko namye ndibikogwa ndakuzi niyo kurangira ndakuzi akanzi ko wahindutse oya ariko ndazi nawe nto kwibagiza yuko kuva na kera umurundi kazi yamye agirwa n'udukorwa two mu rugo udukorwa ni sawa ariko umushitsi aje ukamwakira mukaganira Divi pardo urazi ko urugenzi sinokurengagiza ndasaba guha karibu yewe yambwiye ndi waje gani nawe najeje nawe niko kuva mu ntaje kuramutsa mwenda
Umeze neza? Sawa. Naho wazindutse kare. Noneho usabye ufata akabasi aba ariko ushyiramo ibyo ukajya wegereza aho ngaho gusa. Oya nta kibazo, komeza. Nta kibazo. Harya mbwira ukorera amafaranga angahe njye nguhangahe? Mirongo itatu. Ndashaka kukongeza. Oya. Nta kibazo, komeza. Ku bushomeri nari mfize. Zanageza ngahe? Ndashaka kukongerera 10. Urakoze. Banagira ngahe. Ngambere nishimye. Ndabikutse. Urabona ko mba ndi mu ma-stress menshi ariko burya ndagukunda. Shadi, uri umugenzi kuva kera. Urabizi? Yego. Urabizi ko twaba turi abagenzi. Sinema kuba nicaye muhira. Ntati umugenzi wanje nawe wazi iterambere ry'ubuganda. Ndakuba rero umunyeshuri aheza afise utwo yiyunganije ko aba arakora. Yiyungunganije yuko ahubone naje sije kwicara ngaha mu Burundi. Oya, cyasubirayo gukora. Reka shandi ubona ibyo usanze mwe. Nibi ewe ni nkuru yaryoshye rabivuye dusanze gawe cyetagiye egosa Bodi kwari amahoro meze neza. Yego ndashimye. Sawa Sana yego amahoro turashimye. Hanyuma mumbabarira akantu nagira ndabibarize hano mu rupangu nta muntu habayeho yitwa Dorcas. Hama jewe musanzwe nitwa Nkunziza Finlin naje mva Igitega. Hanyuma uwo Dorcas nawe ndiko ndarondera usanzwe ni mama wanje. Dorcas ni mama wawe? Yego. Hawewe niravye inda n'indeshe nk'uyu muji urahabona, nk'uyu muji ubona wewe wogira mama wapfuka ngaha mu muji wewe. Muko nureke kunsuzugura ahubwo numbaze nunyishure kubyo nakubajije n'ivyaba bishoboka. Dorcas yoba ari hano no mubona tukaganira. Iyo ntari nyinshi n'ubwo ubona se ko ngubu ibintu byose ugateka ugafungura neza nta kibazo, ifungurwa biba bihari. Hari uko ubona nkugerera? Oya. Ahubwo kugira ngo mbibaze nanjye cya gihe umwana uza kagakete waramurebye neza? Mabuji ikindi ncabwenge numvise ubwanga bamusanga muri sare naramwirutse ko ndamufata. Umviriza shaje mabuji arandembeje cyagahoze gusigura irya kete umuntu ari guhaye erega ntumvana ngaha none cyo ibintu ntakuwetse urura nakurembeje je n'ikibazo sigwanje. oya shaje ngatugende Reka wa mukobwa yerekaje ahananje bampaye kuje nyenda kuzanira none cyo fata jewe basi oya nta byabasi ngasha umuntu agahira ikete yitwande abahe kandi cyane manga ndafise na sense aho ubu rero ubagira radio rutangiye kumenya abantu rero aya tora wongereze kurundi musigati none irya kete ndari guhaha. Nshaka rero kumenya uwamaye kaje gakete uwamaye kaje gakete ni umukobwa yitwa Queen. Abahe ona uduganye kunyene ukacukata uko inzu ya mbere utangira kubona aho yibera nenda kubona ryo tugura hajya nyene rero ahubwo rero akanimero kawe ka telefone no kuri nyene sinzi nyene fa kumpa rega abantu kidahura n'imisozi
andika 61 yego rwose reka wuzi n'ubwenge amakuru yose yafise pe naramubona yego uzi se ahantu yaba ari cyangwa umuntu waba warakamuhaye waramumenye none mpamvu cyakaza agapapuro n'abanyamagara b'uruhagarara ibintu bibi birimo oya ni umuntu twakoranaga urabizi ko mu isi yashize telefone yanjye bayitwaye noneho rero anyandikira adresse ariko ntiyazimpa neza no kwandika umukono we nabonaga ntari kubisoma neza niyo mpamvu rero ndi kukubaza wenda ahantu yaba ari kugira ngo nzagende mure nawe nta n'ikindi kunyongera amahera ujya munsi naritse ndirukana ubwo shanda ndakubonye burya ntuncika ndagukabuye aho ujye kuraba uburara aho uza kumenera mu ijoro ndakubonye mwe ni bya bisoma biza gukendakenda birondera aho biza kuyiba jewe ego ndakubonye je siniba uri umusuma karise ndakubona jewe siniba ahubwo niyaba uza amakuru yo Dorcas ndiko ndarondera ndakwinginze n'ukuri ahubwo yambwira izo mutotsi Dorcas ntawuba mw'uru rugo igisuma sa n'amaki nguru yose ni ibiki haje igisuma kiraje kivuga ngo ndamurangira umuntu witwa Dorcas ngo ni mama wiwe muganda kiraba ukuntu ameze nciye mbona ko ari babasuma baza gukendakenda hirya no hino kugira baza kuturara baratumenerako uyo Dorcas ariko jenga hariho ndamuzi yarigeze kuba ngaha mu rupangu uwo muntu none ntiyakubwiye ukuntu yitwa ambwiye yuko yitwa Finlin yo ni mu murondere mu mumpamagariwe Mugisha nyaruka uhamagare ujya mugabo asohotse yambaye agashati n'agakofero nyaruka nusanga arenze oya ngira ntaragera none gari igihe maze ngaha ko ari kinini ko nta rudigere ndamubona mama shane wa muntu ndamuzanye yo uramurose yego urakoze Finlin egera hano yo ni wowe gakibonye yo imana ishimwe ni wewe yo ni wowe gakibonye imana ishimwe none uyo wari we mama uniwe Dorcas yari mwiza ku mubiri none yokubaka kuba ari inkozi y'ikibi niwe Dorcas jeni twa Adela murakoze jewe naje hano ndondera Dorcas urumva ko ndamuze nta kundi Dorcas ariko ndamuzi ni umubyeyi twabanye ngaha mu rupangu twarabaye none ushobora kumundangira tuganiriraho oya ikintu birebire mushikire n'umutima ugomba kunshama ndamushikira ashaka kungara ko nyagahungu hebana nayo nifitiye sensa ndakora ino ndamuha sensa ayo yawe ndanayo gusubiza agahungu kayabonye kajya umusigati wa desi ngo watangura kumima ngo barava acatoboka byose mwana kimwe yasigaye yabaye nambwira ibyo yakubwiye yego mpamvu kiba yambwiye kujya muntu yitwa Kwine umuntu wambaye kajya gakete yego kuko nimero ya telefone ujya mu ngo arabaye twavuye twibereye inshuti yego uragafite n'akanimero yakaguhaye nimero ndazifise mu telefone nta kibazo bikanguye telefone yanjye uzishyiriyemo ndaziguhamo agatelefone kari mu cyumba wanditsemo ngo iki nanditse nomero z'irya muhungu wanditse ngo iki nanditse doba kubera nta byinshi nta kibazo akubwira ngo iki rero ntabwo yarahundutse byose arambwira ko yitwa Kwine aba ku rupangu rwa ruje gukatiye mu buryo nyene numva ari ibintu bisanzwe ruguriye hari haruguru aho haruguru nyine urenganya uduganya iryo barabara nimba ridira aho irahiye zo cyengera ibindi cumi oya nta kibazo nta kintu bitwaye ngo se urayagaye
ariko ngereyo urayagaye wakoze mfite n'amakanzu nzaguha ukagenda ukayagabanyisha ukayafata nta kibazo kandi nujya no gusura iwanjye uzambure nzaha mama wawe igikwembe ariko mwabonye yego nacyo ndifuza kujya mu Rwanda ko wa mudeni usiga ngaha kandi uragiye sindi umusuma n'isutiye yawe ntirazimira ukwenda kwingiza nanjye uzonja ni mu Rwanda mu minsi iri imbere ndagutembereza kuko ndenda gusubira sibyo ngakora akazi neza ibintu byose ndaza kubyikurikirana mwabonye n'ibindi bizoza cyane urakoze Ego mwana nezerewe no kukubona kandi amakuru y'uwo muvyeyi ndayazi Dorcas ndayazi uko yari umuvyeyi twabanye umuvyeyi akundana ameze neza twari dufitaniye umubano mwiza cyane ariko aho igihugu bimereye nabi yaragiye kandi urupangu yararugurishije mu 93 niho yarugurisha acahungira mu Rwanda ashitse mu Rwanda naho nyene mu 94 imwe amakuru uko nayumvise yaciye agenda mu bindi bihugu byo hanze ubu rero amakuru yiwe nukuri ntayonzi inkuru ziwe zabayizo yaragiye mu bihugu byo hanze ariko ndanezerewe nuko ndakubonye umeze uko ungana uko nukuri Imana nihabwa icubahiro ko yakurinze nayo umuvyeyi wawe nukuri sinzi nuko akiriho amakuru nayo mbe wambwiye ngo witwa gute nitwa Adela Adela muvyeyi murakoze Imana ibagire neza sawa tuzosubira yego sawa none habaye ubu none mwavuga ntiwinjiye hari ikibazo bakugize iki juri kinyamuraga none none nakubwiye ingene ibintu bimeze mu gisagara none habaye iki none juri kinyamuraga habaye iki none bakugize iki nani mwana njifu iyo wari warahuye n'ibibazo cyane kuko wagiye atari ko wagarutse neza Eraga umuti w'ibibazo ni ukuvuga umuti w'ibibazo si uko kunuma urashobora kubwira umugenzi urashobora kubwira mwene wanyu uti je naragize ingorane izi hamwe umuntu akagutorera umuti Ma. Ma. Ndabona mwari muteramye. Wewe Vini? Turateramye. Naho duteramye. Oya si heza. Good. Mwene wanyu ntavuga. Sinzi ngorane afise. Vini. Nacho vyimba nk'igitumbura cha Deza. Bembwira Vini. Gapfuma mubaza ingorane afise, nimba tumufata nabi, nimba hari icyabura ngaha akavuga umuntu agahindura. Vini kuvuva mu gisagara. Nta n'ijambo narimwe uravuga. Mbe hari aho mu gisagara byagenze gute? Byagenze gute? Bwira mu gisagara byagenze gute? GNFILMS, Good News Films, Double Favor without limits.